nivyo muri iyi minsi twarabonye yuko amashirahamwe ya Braludi asanzwe ahingura ibyeri n'amafana cyo kimwe n'ihinguriro Buseko risanzwe rihingura isima badugije ibiciro ndetse banabiduza ibyari biheje gushikizwa n'Banki Nkuru y'Igihugu yerekeye kugurura amabiro doshanje no gufasha abantu bo hanze n'abarundi basanzwe bakorera imirimo yabo hanze kugira bashobore kuronka amafaranga y'agaciro bashobore kuyaronka bitabagoye. Ikintu no bashikiriza nuko nivyo Banki Nkuru y'Igihugu yashoboye gutanga izo mesure kuko nabisiguye, ariko ivyo bashoboye gushikiriza ntibashobora kuja mu ngiro. Ivyo bashikirije amategeko bagiye bahejeje kurekura, mugabo basaba baravuga yuko ishigwa mu ngiro yavyo bazoshobora ishikiza mu nyuma. Bisigura yuko rero nta kintu kimwe kirashoboka gukorwa kugira ngo ivyo bavuze biye byamaze gushika mu ngiro uno munsi. Hanyuma amafaranga y'agaciro ntacaza ubwo nyene acashika uwo munsi, birafata umwanya bigenda biba buhoro bikamanuka, hanyuma n'amafaranga akiyongera amafaranga y'agaciro. Ikindi nuko si ikintu kimwe conyene gitiza gukorwa kugira ngo ivyariko birakorwa bice bihinduka, kugira amafaranga y'agaciro akoroke kandi amafaranga y'agaciro abe menshi. Hari ibindi byose biteza gusabwa bico twokwita amamezi d'akompagnement, ibintu biza bishigikira izo ngingo. Ivyo navyo si bindi ni nk'intwari ibereye, ibindi ni nk'ibi by'urudandaza njabukambibe, hakenerwa yuko abantu boroherezwa. Abasanzwe baza gusuma ibintu byabo mu Burundi nk'ibihugu dusanzwe ducuditse dusanga imbibe, ibihugu bya Kongo, ibihugu by'u Rwanda, ibihugu bya Tanzania, bashobore kuza bitabagoye. Ibintu by'amabariyeri asanzwe ari ku mabarabara cyane cyane yegereye izo mbibe bikahava. Ibi byo gupibisha ibya COVID-19 bikoroherezwa. Hanyuma cyane cyane iyo mahinguriro yasangwa akora ibintu amafaranga y'agaciro bagashobora kuyaronka ku giciro kiri hasi gusuma uko byari biri kugira ngo ibiciro bishobore kumanuka. No bizeza rero yuko tworindira ivyo byose tuvuze nibyamara kuja mu ngiro, nta kibuza yuko amafaranga y'agaciro azokwiyongera ndetse n'ibiciro bigashobora gukoroka. Muga si ibintu bice biba umunsi umwe nyene babivuga, ni ibintu bigenda biriyongera buhoro bigera birakoroka, n'ibindi byiyongera by'amafaranga y'agaciro azoza mu Burundi. Reka turindire gatoyi kuko niba baciye baduza ibiciro ni baravye ku kahise y'ibintu bagiye barabamwo, si ibintu byabaye no munsi nyene. Twizere yuko rero ibintu byahinduka, bazobakorana bagakora na leta kugira ngo ivyo biciro bisubire bije hasi.